Yes, bakunzi ba Star TV, yumva mukagenda ndazi ko muri benshi mudukurikirana, ndazi ko muri benshi mwana kunzi ko vyacu. My name is Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararongo, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Umukozi wo munzu, Mr. Fashora Fashijwe, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. This is Star TV. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Banifuza ko shigikira ikorwa gusa wendeze na naco rivuze. Ibikorwa nivyo biba bifise ikintu bivuze ko buri muntu wese abari kwakirana Star TV. So, imbere yuko mvuga ikinzanye hano kumburereka manze ndabifuriza umwaka mushasha mwiza, umwaka wa 2025 uzo umwaka w'umugisha kuri buri muntu wese akurikirana Star TV. Uzo umwaka wo kuronka buri kimwe cyose mwifuza, uzo umwaka wo gutera imbere impande zose, uzo umwaka wo kuronka kiriya kintu cyose wasavye Imana ikiguhereze. Uzo umwaka na cyane wo kwihana muri babandi baba bakoze ivyaha canke bakora ivyaha canke babikoze muri 2024. Nibaza ko umwaka wa 2024 warangiye neza, kuko umuntu yawurangije neza nibaza ko yawusabiyemwo n'imbabazi muri bimwe yakoze bitagenze neza cyane. Rero cinda nashimira abakunzi ba Star TV bankurikiranye muri 2024. Imana ibahezagire cyane, ibagirire neza. Nimba warampaye views uri mutima mwiza wanyeretse nawe uzawukoregwe muri 2025. Kiriya kintu cyose ciza wanyifurije nawe uzagikoregwe muri 2025. Nshimira buri muntu wese yakoze sabone kuri Star TV. Uno musi tugeze ku 98 birenga, ndawuriho igihumbi na kugira ngo izibihumbi jana ndonke silver award. So ico rero ni ikintu cyo gushimira abakunzi ba Star TV babigizemwo uruhara, bagize ico bakora kugira banshigikire. Atacho ndabahaye nta mafaranga mfise yo kubaha, ndacakene support. Uno musi ndi kuri micro ndetse ni na jewe ndi inyuma ya kamera, bisigura ko ndacakene ibintu byinshi. Narababwiye ati je ntandukanye n'abandi, nta numwe tungana hano mu Burundi bivanye n'uburyo nkora, nta numwe tungana hano mu Burundi asangwa akora kano kazi sanzwe nkora. Abandi usanga afise mu cameraman, umuntu amweditingira, umuntu amupostingira, usanga ari team. Mbwa jewe team yanje ni jewe jenyene Rudende, nije mfata micro, nije mba ndi nyuma ya kamera. Kiretse ko iyo bigaragaye ko hari umuntu ari ko aramfata image, abari umuntu nikoze ko navuze ati tugende nushigikire ubwira umfashe gufata amasanamu. Ubundi Star TV igizwe n'umuntu umwe jewe nije nayitanguye kuva azero gushika kuri no munsi, bisigura ko ngeze hose. Shimira mwebwe abafana mukurikirana ibikorwa vyanje, shimira mwebwe mukurikirana ibikorwa vyanje. Muri abantu rero banje, muri abantu bo ku mutima, muri abantu hazigera nibagira uno munsi numwe. Nico gituma rero navuze ati je ntandukanye n'abandi bose. Abandi bafise team, bafise n'amafaranga babatamwe kugira bakora ibintu, ariko je ndi jenyene. Uburyo buke mfise cyanye uko ndi kose ndi jenyene, ivyo ndabahereza mu vyakira uko nyene ndabibaha ndi jenyene. So bisigura ko atawundi muntu ama idea, bisigura ko atawundi muntu ari amande yanje, bisigura ko ibi byose mubona kuba mfise video zirenga 1200. Video nije ndazeditinga, nije ndaziposta, nije ndazisharinga, nije nifata video ahanye nyuma ya kamera nije wenyene. Urumva bisigura ko ibi byose kuri Star TV no mutwe. Ariko uwo mutwe umwe washigikiwe n'abakunzi ba Star TV ariko baradukurikirana, n'abakoze sabone, n'abakurikiranye ibikorwa vyanje muri rusange. Imana ibahezagire cyane rero. So ico gitumye za hano mbwa Star TV ikumbereka dutangure n'umwaka mushasha, kuko nabifurije umwaka mushasha mwese. N'abatara abakunzi ba Star TV naboneka tubashiremo, katubatemo nabone tubifuriza umwaka mushasha mwiza. Bimwe mu bintu vyavuzwe ni show yabaye tariki 29 hajya. Tariki 29 yateguwe na Crystal Event bari kumwe nande hari. Reka turabe tariki 29. Ariko umuntu twabonyemo ni Crystal ayifadikanije nande hajya. Ariko biri kose kazima icyo twabonye cyose ni Crystal. Ni Crystal twashize imbere cyane. Uturebe bimeze gute ni show yateguwe, bamwe bakavuga ati iyi show nubwo yateguwe yarahomvye, bamwe bavuga ko yahomvye, ariko abavuze ko yahomvye sinzi ko bari mu bateguye ijya show
buryo uvuze ko show yahombye hari ibintu byinshi webaza ko icyambere na mbere no vuga kucerekeye ijya show ni show no vuga yuko yari nziza cyane kuko ugerageje kuraba ukuntu byari biteguwe nge turaba ikintu ugerageje kuraba ukuntu yari iteguwe ni show vraiment namamvuga ati burya abantu bategura amashow abantu bategura show ugasanga zisa neza uwo bita DJ Pole asanga warongoye Crystal arimwo uwo bita DJ Pole asanga warongoye Crystal arimwo kubera ko umwe mu bantu bategura ibintu vraiment ukabona ko bisa neza aba MC bari babiri MC Yan Santana ndetse no bita MC Ami Pro nibo bari aba MC ni show novuga yuko yabonetsemo byinshi bitandukanye ama surprise harimo aba artist batandukanye ndavuga Mr Champagne Chris MB abona aba artist babonetse n'umuririmbyi Joe Like kuva mu gihugu ca Kongo nawe niho yarari bisigura ko byari ibintu bimeze neza cyane byari ibintu bimeze neza cyane DJ Pole amashow yiwe kenshi yari en collaboration avec BMPP Production Crystal Event yakoranye na BMPP Production. So ino show rero ukuntu yateguwe hariho ama table VIP VVVIP kandi kwinjira n'ivyo yari vyoroshe menga simple yari haje 30 menga yari 30,000 ya so hariho ama table ya VIP VVVIP ibaze hariho table ya 10 millions table ya 5 millions table ya 3 millions hariho na buffet hariho na buffet bari abantu bafashe ziri ya table zikaze zi miliyoni 15 barafunguye aba artist baranyoye barafungura ibaze je nicaye mu ba artist DJ Pole yaguma dutamwa ama whisky ama Heineken hajya nace mvuga ati hariho show usanga zitandukanye n'izabandi isho novuga yuko bimaze kuba mugasanga ahantu cy'aba artist bariko baranywa yari show yateguwe na Natasha la Boss Consent ebana baranyoye aba artist barariragwa kiretse ko atafu bifungwa byari bihari ariko kuri DJ Pole ibifungwa navyene byari bihari abo n'abantu babiri bamaze gutegura amasho nkabona ko ibintu byabo vraiment babiri très spécial kabisa rero kuri isho ya Inosbi umukongomani ni Inosa Barume Inosa Barume niryo zina wavuka Goma muri Kongo. So iryo show rero ni show novuga yuko yarimo ibintu byinshi bitandukanye apare yo kuba hari amatable ari VIP VVVIP aba artist bakaronsa ibyo banwa baguma bazana ama whisky ama Heineken ama Coca yo kuza turavanga najya ama whisky nto narindi nanje amafaranga nari natwaye ubwanje nta na 10 nakozemo kubera ko DJ Pole hariya yari ko arafata aba artist neza je naguma cungura ndaraba Mr Champagne yagiye no kuri stage Mr Champagne yanyoye izitari nke Mr Champagne yagiye kuri stage ameze neza Yani Santana yari ameze neza DJ Israel yari ameze neza Ami Pro bari bameze neza ibaze Heineken yo ngaye Bujumbura bizimvye ama Heineken baguma basuka ama whisky baguma basuka urumva bisigura ko byari ibintu bimeze neza cyane twabonye ama performance y'aba artist mu Burundi Mr Champagne muramuzi Chris MB numuririmbyi mwiza ariko nubwo kuri stage ntibiroroha ujya kominikana n'abafana sinzi ko ari uko imiziki yawo atubabayizi ari uko biri kose hari akantu kakibuze kuri Chris MB kumbure abe Chris MB murabizi uko asanzwe ari muri management ya Crystal muri no mwanya canke muri management ya DJ Pole. Ikindi kintu nakunze wo bita Darren Saha yara ari ukuntu haje abamenyesha makuru vraiment ntabarabirari avuga ati wese ndakuwozi canke iki wowe ugira ko ufise ijya baje gusa kwinjira biba vyoroshe uramutelefona ukakakwitaba ukamuvugisha ariko hari abandi bategura amasho iyo bariko barayategura akababwira ati isho ni yaba muzoze nta na kimwe hageze ebana bakuraba nk'abatakozi so nico n'ikintu nkundira Crystal event yo yateguye ibitera mu vyabo n'abantu usanga ba supportinga impande zose abantu bose abamenyesha makuru ugiye ku muryango nta kuvurugaho iki abamenyesha makuru ngo binjira murariha oyasuko babimeze ni ibintu biba vyateguye rero bivuze ko sho yagize yahombye haraje abafana koko
hari abakongomani benshi cyane bari baje gushigikira irya show. Abarundi novuga muri rusange ko atari benshi cyane, ariko abarundi twariyo natwebwe twaranezerewe, twararyohewe. Sinovuga ngo yarahombye. Ku ruhande rw'amafaranga nibaza ko DJ Politique zahomba. Ku ruhande naho rw'abantu baje sinovuga ko yahombye cyangwa atahombye. Abantu bari bahari ntibari bake, nanone ntibari benshi cyane birenze. Ntibari benshi cyane birenze. Nabonye abantu baguma bansanga inbox tubwira uko vyagenze kwa DJ Pole, tubwira uko vyagenze. Yari show novuga yuko yari ku rutonde vya bintu tumenyereye babugarira ko hajyanye muri Source du Nil. Siko vyagenze uwo munsi. Siko vyagenze, show yararangiye, umusana arataha, ibintu biragenda neza cyane. Ni show novuga yuko navuze ati buri abakongomani n'abantu bagira umutima mwiza. Abakongomani n'abantu bagira umutima mwiza. Ibaze Inosbi yarafise umujama, ntiyari umusekirite ariko yari muri staff, yarafise isakoshi, yaruzuye amafaranga y'amarundi n'amadolari. Hajya ni buri we nibaza ko yavuye kuri stage aronse nk'ibihumbi 2 vy'idolari birenga. Idolari gusa mu marundi ntiyabuze nk'imiliyoni 5 canke 10, kuko amafaranga yaronse yararenze. Naciye nibaza kubera iki, kubera ko abakongomani babikora abarundi ntibabikora. Ico kintu nakibajije n'umuntu arambwira ati buri abakongomani barafise amahera, kandi abakongomani abantu bamayitana, abantu bakunda ko bababona. Ariko kandi nkimva ati none uwo muntu yo bakunda ko bamubona kare kuri noti yiwe niyo tuma akora ibindi bigatuma abonekana cyane. Arakunze abakongomani uburyo bashigikiye Innocent Barume. Hari ukuntu rero abakongomani bari hasi baba boss nabona nyene bafise amafaranga, yandikaga ku gapapuro izina, agaca uriya mutipe yarafise isakoshi irimo amafaranga, agaca ashira Innocent, ugasanga nta nubwo bazinanye. Innocent bakaca soma izina kanaka, ukazibona araduze kuri stage, noti nkavuga ati yaba barundi bameze uko. Aba artiste bo mu Burundi bogira amafaranga menshi bakanatera imbere vyatari. Baratanze inota abakongomani amwe mvuga ati vraiment gene murabe performance na ipostinze imara isaha irenga. Bararekuye inoti kuri stage amwe mvuga ati respect ya barundi bomera nkunku, abafise amafaranga n'ukuri umuziki wacu wotera imbere. So nibaza yuko umwaka wa 2025 n'umwaka wo guhindura ibintu vyinshi. Abantu mufise imitaha amafaranga mushigikira aba artiste bacu. Aba artiste bacu barakoze muri 2025, barakoze cyane kandi bakora imiziki myiza. Tuhora tunasanga no mu mamodoka zanyu mu bwa boss mufise amafaranga no mu rugo abana banyu niyo miziki bumviriza. Rero mubashigikire kubera ko barashiramo ingufu nyinshi zitandukanye kugira bagere ku byo babashitseko. Barakoresha ingufu nyinshi zitandukanye mushigikira aba artiste bacu. Rero ijya show ya DJ Pole yari show iri VIP, yari show iryosha atakajagari rimwo, yari show yari meze neza, stage sound live ya Inosbi gushika naho Inosbi bahamagara ujya mu tipe Joe Like ngo wanakula wananigeuzia migongo kwako amutu kongo, yani ni minawe tunashwana ya kesho hatujui tutakutana, yani ni minawe tunashwana ya kesho hatujui tutakutana. Joe Like nawe yahamagaye kuri stage na Innocent Barume bararirimbana iyo ndirimbo kubera ko hari remix bazokorana, aho Innocent yamenyesheje ko amasana magiye kugaragara bazoba bari kumwe muri iyo remix. So show novuga muri rusangi ntacyo yari ibaye vraiment imeze neza, ntacyo yari ibaye yari imeze neza cyane. Ari ikindi kintu ngira mvuge nikijanye n'aba artiste bacu bakiye guhindura ino 2024, kuko narumvise n'aba diaspora bakibidogera byarabaye kuri Big Farias ngaho muri Belgique, byarabaye kuri Kiriko Imakamba bakwa no kumufunga na manager wiwe bakwa kumufunga. Hari ikintu mutamenye mu mpera z'uno mwaka Kiriko hamwe aheruka Nyanzarake baraso kumufunga Kiriko na manager wiwe kubera iki? Bya bintu mu artiste bamuhaye umwanya saa 2 uzobugeze kuri stage akaca genda saa 5 saa 6. Biriya bintu byo kugara baguhaye amafaranga uri mu artist ntabwo ari vyiza. Umuboss yagoye amafaranga arakubwira ati kuri stage uze kuza ya masaha,
zemurandikirane wandikiraniye muri kontra n'umuntu akakubwira ati saa 2 ni saa 2 mwandikirane uri mu artiste zemurasinyirane amakontra yanditse muvugana ati saa 2 ni saa 2 ukamamagara saa 5 saa 4 ntumbona jewe twavuganye saa 2 nimba abantu baba batazuba baraza saa 2 nzo wandiko ndaririmba ariko mugwa muri abajama mwavuganye ati saa 2 ntuja kuri stage ariko mbonye abantu bataraza uraza saa 3 ivyo birumvikana kuko uwateguye show ashobora kuvuga ati saa 2 ari gihe nshobora gufata saa 2 ugasanga abantu iyo saa 2 ntibahageze rero ibi ni ibintu byaso gufungisha nde kiri kuna managere wiwe buriya anyari makamba hariho show yari yateguwe reka numve ko shobora kumutora wo bita amapaundi hariho show yari yateguye makamba rero kiri ko aramubwira ati aya masani uza kuza kuri stage aya masani uza kuza kuri stage uno mapaundi umenga ari mwe mu babiteguye reka ndako ndamutora reka ndako ndamutora urumva bababwiye kuza kuri stage nimba ari saa 3 saa 2 baca barateba burya abafana baca batangura kwitahira baca batangura gutaha bamaze gutaha baza kuza hari abafana bamaze gutaha uwateguye show aravuga ati jewe amafaranga yanje nabahaye tutegerezwa kuyacamwa kubikwera ko abantu bari kuraba ino show bagiye kubera iki mwebwe mwatevye bimaze kuboneka ku mashow menshi tandukanye ba MC Ami Pro ba Machad ba mabidoge aba artiste mu Burundi ko umwanya wabo iyo ugeze barabarondera bakababura hari abashaka ngo ntibatangure ngo bashingo bahereze ugasanga baramutanguje kuri afishe aravyanse bagutanguje kuri afishe ririmba ivyiwawe baguhaye amahera boss yaguhaye amahera yiwe ashaka kuririmbe hamugende ntashaka kuririmba ugumeho yaguhaye inoti yiwe ririmba hama wigendere rero ivyo bintu byabaye kuri Kiriku cyo kudakurikiza umwanya ushika yaho mu gatondo uwo musi joro nyene barabaye bandikiraniye ati aya mahera ntayo ndaguha tuyacamwo kubiri ndaguhaya aya nayo arasigara kubera ko ntuwakurikije ivyo twavuganye nuko mu gatondo hageze bashaka kuvuga ati aya mahera nayo tubaha twarakoze twaraduze biraba mwaka jagari gushika naho bashaka gufunga Kiriku na managere wiwe mu nyuma barumvikana ya noti ntibayironse yose kubera iki inoti bari kuyironka yose mugihe bari gukurikiza umwanya ariko kubera batakurikije umwanya inoti ntibayironse yose ibaze kudakurikiza umwanya bigatuma uhomba mahera rimwe miliyoni umuntu yaguhaye show ntiyaguhaye show kugira ugende kuvyimba ugire ku masaha ushakiye yaguhaye show kurikiza umwanya yaguhaye kuko yaguhaye amahera yiwe nubwo yo kubwira sizere hari kuzuba uraririmba sizere kuko na mahera yiwe yaguhaye bimaze kubonekana kenshi cyane cyane bivuga kuri show Natasha yateguye boss party yagiye ati kugira ntibizana kajagari murambona abantu bavuga ngo je wantangoje ngo je vyagenze uku bagize ati radio sora tudupapuro ngaho utuye agapapuro ka nimero 1 niwe watangura mwarabonye ko rori ari we yatanguye utuye agapapuro ka nimero 2 mwarabonye kiri kuko ari we yasubiriye urumva bijya ibintu vyarangyoheye kubera ko bagize turi radio so ntavyo kuvuga ngo utebe ugirene nivyo vyabaye kuri show ya Deben hari aba artiste barondewe rinoje ugasanga bariko baramuronda si hari ugasanga aba MC bariko barabashavura kubera iki bariko bahamagara aba artiste bakababura kubera iki bariko baragara ngo bakine guheza bakine kugirane baguhaye umwanya wa umubosi yateguye show cyangwa umupromoter yateguye show yaguhaye umwanya wa saa 2 ingo saa 2 uririmbe saa 2 tumigera uri hajya je ndakunda misa champagne uko nakunda gukoresha umwanya ugasanga amasaha bamubwiye yamaze kuhagera urumva ugasanga amasaha bamubwiye yamaze kuhagera bijya nivyo biri professionnel baguhaye saa 2 ni saa 2 urumva bagwaye saa 3 ni saa 3 rero ivyo vyarateye ikibazo amahera Kiriku bari bamwemereye atahanye akwa no gufungwa kubera ko yagira yanke kuyasubiza rero vyarabibaye no muri Belgique vyarabaye hari aba diaspora bidoga bakidogera Big Farious kuntu yagiye kuri stage ateba ugasanga hari aba artiste bagiye hari muri kiriya bihugu b'abarundi ugasanga bariko barifuza kugira ante kubabona mugabo ugasanga baje bateba ibintu byo guteba muri show si iwawe si ya papa wawe si ya mutonya wawe mwasinyiraniye n'umuntu nyene diri arakubwira ati amasaha uzoja kuri stage naya ivyo bintu byo kuvyimba ngo uzakuza amasaha utushakiye nukuri mu bihindure kwera ko show si iwawe si ya papa wawe canke si ya mama wawe baguhaye diri uze kuririmbira abantu nibaguhaye diri uze kuvuga ati nzi umwanya nshakiye kubera ko show si iwawe iyo hatabo umuntu yaguhaye show ntwari kuza kuri stage show si yawe bisigura iki rero umwaka wa 2025 nukuri kwimana mu bihindura aba artiste kubera ko hari abantu bazoba desi bivanye n'ivyo bunzo muri ko muragira
ndiko ndarondera ama pound ndagira ico ndamubajije ariko siniko ndamutora ndiko ndagura ama unité simple kumbure kugira nshobore kumutora shosi yawe gerageza gukurikiza umwanya baguhaye rero na Fariyazi ico kintu arakwiye kukigira ko kwera ko uri umu artiste wo muri legend hari ibintu byinshi ubuzi hari ibintu byinshi abantu baba bakwiye guhindura kwera ko hari abantu baza muri sho bashaka kubaraba hari abantu baza muri sho baje kubaraba rero iyo utevye usanga ari kibazo afise nimero y'intanzania ariko sinzi ko nza kubona nimero simple yiwe biraza kugorana mbona atayo yashizeko nagenda mu telefone ndamubaze byinshi bitandukanye ngenda isabe madami wiwe ayime so rero ico kintu mugireke mugihagarike umuntu agwaye show yiwe yagwaye show uze kuririmba ntiyagwaye show uze kuvyimba werekane ko uza amasaha wishakiye tugihindure rero iyi 2025 no kwifuriza buri muntu wese gutera imbere buri muntu wese gutera imbere yabo muririmbyi yabo umuntu asanzwe yabo umufana no mwifuriza gutera imbere biba byiza cyane gusumba kubera ko dufise amahangiro menshi kandi atandukanye hagati yacu uno muzi ushobora kuba wifuza ibi nanje nkashobora kuba nifuza biriya so na madame wese ndiko ndamutora kugira nshobore guhamagara ama pound ndamubaze byinshi bitandukanye nuko rero bakunzi ba Star TV mubandanye mudushigikira mubandanye mukunda ibikorwa byacu mubandanye mukora sabone kumure dukwiza ibihumbi 100 dushigikirane muri rusange my name is Starboy the Ship Mr Recorder Mr Meet Mr Kimararungu Love in Town ubeshi umukozi wo munzu I support everybody in our country I love you too if you love me if you don't I don't care for that support my job only mani bahezagire cyane rero ara telefone ariko allo ma nimero isanzwe ya mutama wawe ari he mbega bari kumwe ngenda muvugisha okay inge mamagara uno muvandimwe uno bita Metu Brown nari ndangije ariko nge tiraye ko dushobora kumutora yo vipi fresh safi nawe uri kumwe na mapound muma kidogo umusa bimeze gute ni Starboy man nakumvise madame wambwiye ngo barakuriye phone navyo nzi nayo bandi ahubwo yapfuye system charges ndaye kibara ku mufuni nagira numva umubosi nkawe yobora telefone man umva rero genda gutesa surprise ndi mu kiganiro ngira ukuntu kiri ku yaje amasaha nariko ndavuga ati aba artiste baze baramenya gukoresha umwanya aba boss baba babahaye amadiri bakababwira ati jya kuri stage saa 2 ukaca wizira saa 6 wigira nk'umu superstar ivyo vyabaye makamba kandi numva ngo mu bantu bashizemwe imitaye muri rya show rimwo urazi rero bijya bintu ni story ndende mu ahubwo nuko narivuye mu kiganiro utumyirondera umwanya wiyaguye kweri ari byo tubivuga twabivugana nyene live oya jezo mu kiganiro kweri kwari dufise umva amakontra ko yari yanditse kandi kontra aribo bazitegura management yiwe niyo yazitegura hama mu nyuma tuburamo izindi show bagize ngize abavugisha ati wewe nta nakimwe bizogenda neza maka ushiko munsi wa show ibintu bigenda nabi bibavuyeko ngo baswe no gufungwa harabaye n'ibintu byinshi je n'ubu bagoma hari abantu bagoma bandondera bashaka kuzira ko ibintu by'iterabwoba ngo natwaye abastari babo hariya ngo shaka kubafata nabi ibintu nyine n'ivyo byinshi urabatwaye inyanzara he kugira ngo bagire nabi
umuntu wabononera amazina nyine hari ibintu vy'iterabwoba biza biragira none twari ikiganiro ryari Mutama ndumva ari birebire kubera ko hari ibintu bakwiye guhindura bujyanye mu artiste akwiye gukorera ku mwanya w'abamuhaye encore na kontra we na management yawe yandikiye kuvuza uko uvuga ati jewe ndi pro ukaca utegura kugira jewe ushiremwo pressure umva uzane pressure hama bimwe wewe nyene witegurira bikaca bikunanira gukurikiza ibaze kontra naho nje ndazi kontra umuntu bahaye diri ni wayandikira hama namwe mukayisoma musanze ari fresh ni sawa mukakonfirma ye so jene baza ko tworondera umwanya wiyaguye je ukazoma ikiganiro kabisa kubera ko naravyumvise barampa makuru ariko amakuru mba mfise hari gihe ntaba ndayizeye asampulsa ariko mugihe twa turi kumwe byo bavyiza gusoma sawa komera papa wanje baho baranyemereye ikiganiro nibaza ko tuzokorana kumbura umva ko ari birebire cye nabifata nk'ibisanzwe kumbura reka nze ndamurondere Mapaundi numwe mu bantu bategura amashuha festival mu ntara ya Rumonge Mapaundi amaze gukora byinshi bitandukanye niwe manager wa Metu Brown umuririmbyi nawe nariko arakora neza cyane anytime Imana ishobora kumuhezagira akaba igihanganje gikomeye cyane hano mu gace Burundi so rero iyo umuntu ashize imitahe muri show yiwe bisigura ko yashizemo imitahe yiwe mwasinye kontra amasaha muja kuri stage kurikiza ry'amasaha so ko biri kose je nibaza ko ivyo bintu tuzomurondera Mapaundi kumbere dushore kuyaga mu buryo bwiyaguye numu boss no mu manager ashobora kutubwira buri kimwe cyose kumbure tukamenya uburyo uko vyagenze vyose muri rusange Imana ibahezage thank you